nivyo turahejeje kugurura uruganda rwategekanirijwe abakozi bo mu bushikiranganji, ariko novuga yuko izi nyigisho zizomara indwi zibiri ariko zizogenda ziraba mu mice. Ubu rero twuguruye novuga igice ca mbere kizomara indwi zibiri categekanirijwe abakozi bo mu bushikiranganji basanzwe mu vyo bajejwe harimo gutunganya ibijanye n'abakozi hamwe mbere n'abajejwe gutunganya ibijanye n'ibiharuro bitandukanye mu bushikiranganji. Izo ndwi zibiri ziheze hazoca haza uwundi mugwi ugira kabiri nawo nyene umare indwi zibiri, hanyuma ku gice kigira gatatu zizoba ari indwi zibiri za nyuma, naho hazoca hahabwa inyigisho abarongoye indero mu ntara kugira ngo bashobore gutunganya ibijanye n'abakozi neza. Iyo dutunganije uruganda mwene uru tuba dufise intumbero ubona yuko ari uruganda rwerekeye abakozi bo mu bushikiranganji. Mukaba muzi yuko haheruka gukorwa n'urusasuma aho vyagaragaye yuko hariho abo usanga batari ku kazi, ariko rimwe na rimwe ugasanga turiko tubafata yuko bari ku kazi canke mbere no guhembwa bakaguma bahembwa. Uruganda rero ruzotuma dushobora gukora neza ibijanye novuga n'abakozi, hamwe ku mwanya tuzoba tuzi abakozi bari mu bushikiranganji iyo bari n'ivyo bariko barakora, hanyuma rero dushobore gutunganya neza novuga amadosiye yabo, baba bava mu kazi, baba binjira, baba baronka amabanga aya canke hariya tugume tubazi.